Hapa tuko Rubambo. Hii ni mgini ya Rubambo aliunguza, ilikuwa nazibitiwa na AFC M23. Walipofika hapa aliunguza manyumba zote, nikisani mnaangalia hakuna nyumba kabisa ibakia. Kiwa nzima zote walichoma. Anza ona wakaji njoo wanaanza rudia. Rubambo lokalita Rukweti groupement Bashari Mokoto. Na kabisa mgini wote waliunguza. Wakati walikuwa nazibiti hapa walipoondoka waliacha mgini wakirunguza kuua watu. Ngine sijue manyumba kabisa zote nikizani washarunguza, hakuna nyumba ambayo moyo inabakia. Wakaje hao wanaanza rudia kuona manyumba zao kabisa. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu nkunde ndabaramutse ndabahe nikaze muri kigano cyacu cy'uro munsi gerekerezo rya 2026 kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo. Ndibaza mwatanguye mubona neza na nizirerese ntanguye ndabashira mu vyavuga muri mu bw'Iswahili, ariko mu nkundi turaza kurabira hamwe ivyo bariko baravuga mu rurimi rw'ikirundi, ariko ni vyereke kubijanye n'imigwano imaze imisi kirabera muri Masisi, ndetse ikibasira ndetse igateza n'imfu nyinshi ku ruhande rw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho amakuru amaze kudushikira n'ivyo muriko muribonera mubona neza yuko hari amazu y'abene igihugu yamaze guturikwa. Abayaturiye sabandi ni muhari w'inyeshamba AFC M23 inyuma yo gukubitwa ugatota na coalition ya FARDC, inyuma yo gukubitwa bikomeye vyagiye kurangira ino M23 yiraye mu mihana y'abene igihugu maze iturira abene igihugu batari bake, ndetse n'abandi irabica nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Ibituraje tubisisangure tubice igene tubabwira kungene ingeni zino nyeshamba z'u Rwanda zakubiswe maze ziza kumaramarira mu bene igihugu, zirabica zongera zirabaturirira aho basanzwe bakika umusara. Muri kino kiganiro kandi twaje tubabwire muri Maremo ariko harakorwa ibidasanzwe. Maremo ni muri Sud Kivu neza na neza hariya nyene muri Masisi. Wazarendo yakoreye ibitendo, mes chers amis, ibitendo novuga ko bidasanzwe ari navyo tugiye kuyagira muri kino kiganiro. Kandi ubu maginga tuvugana Maremo yamaze kuba ija mu maboko ya Wazarendo. Maremo kabisa twaje tubabwira kungene vyagenze inyuma y'ibitero bidasanzwe Wazarendo yagavyeyo guhera ku munsi w'ejo kugera kuno munsi. Vyagiye kurangira Wazarendo yigaruriye ino Maremo. Twaje tubabwira kungene operation zagenze muri rusangi, ani bakuru tuza gusangirira hamwe n'ibijanye n'iraswa ry'ikibuga c'indege ca Kisangani cyo bitwa Bangoka. Amajambo aracari menshi ariko abantu niyo baramenya ukuri kubiriko biraba cyangwa ivyabaye. Eske Kisangani yararashwe canke ntiyarashwe? Ndazi neza yuko mwese mugifisa amatsiko mukene kumenya ukuri kubijanye niyo nkuru y'ivyabaye muri Kisangani. Sivyo gusa ndazi abatari bake murindiranye inkuru zibivugwa muri Rubaya. Turaje tubabwira kungene ibintu vyifasha, ariko ubu tuvugana novuga yuko ibintu vyabaye agahoma munwa we tubana muri kino kiganiro kugera ku mpera zacu. Uraza kubona vyinshi abandi batabonye muri kino kiganiro tuza kubabwira muri Rubaya amakuru tumaze kuharonkera, ndetse hari n'imyakuru vyinshi byatawe gutangaza ati Rubaya déjà récupéré. Est-ce que Rubaya bari mu bako ya Wazarendo na FARDC bimeze gute? Ibi vyose biri muri kino kiganiro, ni wihangana tukamarana kiganiro niho uza kumenya ukuri kwibiriko biraba ngaha ku mirongo y'urugamba. Nayo mpamvu ndababwira kuraba ikiganiro kugira mu kimare kugira ngo ntihagira akabona kamwe kaguce canke kagusoba hano kuri Kodi Empire. Tubaza kubatembereza mu minembwe naho hari bidasanzwe, hari imigwano naho ikomeye cyane yongeye kubuka cyangwa gusubira inyuma y'agahengwe gato cyane y'ibyo ariko biraba muri Rubaya. Twamaze kumenya neza yuko muri minembwe naho ibintu bitoroshe. Twinjirana amalike menshi muri kino kiganiro cacu cuno munsi, amalike nko mwama mubikora, hama tubana tubabwira kungene ibintu bimeze. Ariko manze ndamutse cyane imbere yo kutuja mu kiganiro mube munsi mudukurikirana aho muherereye hose, vy'umwihariko abumva no rurimi rw'ikirundi. Ndavuga bari mu Burundi canke abari hanze y'igihugu, we wahezegewe no kumva no rurimi urahawe kaze, ndetse tuguhaye n'umanya kugira ngo dushobore guteramana muri kino kiyago kitari kinini cyane, gitoyi cyane. Nkuko natangwe ndabacisha mu canke matangwe mubona amasanamu nacishira na kuri screen zanyu, mwabonye ibintu byariko birerekanwa n'umuntu ekaravuga muri Giswahili, aho yavuga neza uburyo umari w'inyeshamba z'u Rwanda warengeye mu mihana y'abene igihugu ukabica ukongera ukabaturirira amazu. Ni muri centre ya Rubambo
aho M23 imaze kwakubitirwa barabafyondafyonda kabisa. Bamaze kubafyondafyonda zino nyeshamba z'u Rwanda ziyavuga ati aya ntandi mahitamwo twamaze gukubitwa kandi twatsinze nzwe, bahise birara mu bene igihugu baravuga ati reka basi twene dukoze akantu kazobabaza abantu bake, niko guca birara mu bene igihugu barica kabisa ngaha muri Rubambo. Abene igihugu batari bake bashoboye kuhapfira bishwe n'inyeshamba z'u Rwanda, ndetse barangije kubica baciye baturira amazu bari basanzwe babamo. Imbaza ati ni kubera iki M23 yakoze bino bintu canke yaturiye amazu ikongera ikica. Amakuru tumaze kumenya nuko iyi M23 yagiriza bano bantu bari baba ngaha muri Rubambo yuko ngo araba FDLR. Nta wamenya neza rero yuko ibi babahoye kari ivyo, ariko nta gukekeranya ntabwo araba FDLR mes chers amis. Ni kwa kuntu nyene gutsindwa ku rugamba ukavuga ati hako yibuze intwari vumbukana uruhuna bagaca bavuvudukira abene igihugu bakaba aribo bicwa mu mwanya wo kwihorera kunyisha amazigo y'u Rwanda. Rero abane igihugu batari bake bishwe muri ubwo buce naberetse, abandi nabo bamaze guturirirwa amazu nkuko natanguye kuba nebabwa cyangwa mwabibonye muri amajya amasanamu yatembereye imbere yuko ntangura ikiganiro. Andi makuru dufise yizewe ngaha nyine muri Sud Kivu na makuru ajanye no muri Muremo kabisa. Ibintu nivyoroshe ri muri Basisi. Muremo hamaze iminsi hariko haraba ibintu bidasanzwe, ariko atamigwani hari mugabo bibonekeza neza yuko hashobora kuba operation umwanya n'umwanya. Rero Maremo muri ya gahunda y'inyeshamba canke y'inkotanyi kugwiza abasirikare benshi ngaha muri Rubaya, muri Maremo hanyuze canke haciye ico bitwa konvoi canke ico bitwa ibimodoka binini vya gisirikare by'inyeshamba z'u Rwanda bariko barekeza mu bindi cyo kugira ngo bashobore kuza gushira ingufu hamwe n'abandi bagwanye novuga leta ya Kongo. Ariko zino nyeshamba z'u Rwanda zimaze gushika aho bitwa muri Maremo baguye hehe? Baguye muri ambuscade. Bamaze kugwa muri ambuscade babacucumye bongera baracucuma, ndetse ndibaza babonye amafoto no video muri cyo kutwandikira kugira mu bibone. Mwabonye ngene abasikari bari bahiye batukomeretse n'imodoka bari basanzwe bari mu ngaha muri bageze ngaha muri Muremo bariko baragenda mu bindi bice gutanga hafor. Iyi rero novuga yuko yabaye inkuru y'incamugongo muri coalition ya M23 kubera ko bakomeza kuhatakaniza cyane mu buryo budasazo. Nababwiye amakuru twakuye mu makambi y'impunzi hari ya Mahama batubwira uburyo batakaza mu ababo, ndetse n'ingene badahabwa umwanya wo kugira ngo bashobore gusezera canke bashobore gufubana uwabo iteka. Ivyo ntabibaho mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mumve neza yuko ngaha muri Maremo inyeshamba z'u Rwanda bazikoze mu nkokora, barazitsinda bongera barazitsindanira, barazitsindagira birangira zihaburiye abasirikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda. Na cyane cyane aha muri Maremo haguye abasirikare batari bake ngaha igihe bagwa muri ambuscade. Wazalendo imaze gutegura iyo ambuscade ibonira ciyemo, ibonira kubisa inyeshamba zirababaye, nta yandi matabaro ntaho birukira. Wazalendo yacitangura iki offensive ngaha muri Maremo. Wazalendo imaze gutangura offensive negana babwire yuko imigwano yari ikomeye cyane kubera ko M23 hari indi muzini bahoza zasuka inyuma zaje nka Kamforo zaceziza bararasana kabisa, bararasana sawa sawa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko bamaze kurasana mu buryo budasanzwe niho Wazalendo yabona yuko inguvu zabo ari nka ntazo canka atabukomezi ariko bafise ku mirongo y'urugamba. Wazalendo imaze kubaraba mu kajisho ibona nta basikari bakwiye bafise canke nta vyahatari, yacitanguza offensive mu gihe yari yagavye igitero Shuma. Itanguje offensive niho novuga neza yuko ibintu vyakomeye byongera birakomera kabisa. Bararasana bongera bararasana, aho inyeshamba z'u Rwanda vyagiye kuboneka neza yuko batashoboye kuresista ku mirongo y'urugamba. Amakuru tumaze kuronka yizewe kandi y'ukuri nuko izo nyeshamba z'u Rwanda zacezitse ubwo buce ziriruka, ubwo buce buri sous contrôle na Wazalendo na FARDC aka kari Maremo. Kandi Maremo yari isanzwe iri mu bice bigenzurwa n'inyeshamba z'u Rwanda, ariko ubu tuvugana Maremo yamaze gushika mu maboko ya Wazalendo na FARDC, kandi nta kugugumwa canke
kuharekura biragoye cyane kugira ngo Wazalendo ishobore kurekura hano hantu muri Maremo bafashe. Ayandi makuru yizewe dufise tuvuye ngaha muri Maremo wo murumva yuko Wazalendo yagize akayisite mu nkundire dusimbire muri Rubaya. Mes chers amis, Rubaya hariko haravugwa ibintu byinshi, mugabo mu kubatera amatsiko iyi nkuru ya Rubaya ndashaka tuyiherezeko. Iyi nkuru ya Rubaya ndashaka tuyiherezeko, ariko rika tubanze tubibwire tukiri ngaha muri Rubaya. Turaje twababwire tubanze tubabwire muri Minembwe kabisa ibitero vyongeye kuvyura umutwe, aho amakuru tumaze kuronka kandi yizewe nuko ngaha muri Minembwe hongeye kugabwa ibindi bitero bikomeye cyane, aho FARDC yibasiye cyane ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aha muri Minembwe, aho banditse ati mu rurimi rw'igifaransa les FARDC et les Wazalendo intensifiant leur offensive vers Minembwe. Dans cette zone, des affrontements sont signalés alors que les positions du M23 et de ses alliés Twigwaneho continuaient de se renforcer à nommer et à logique selon plusieurs sources locales. Les Wazalendo affirment de leur côté ne pas reconnaître le cessez-le-feu, encore dénonçant des violations répétées sur terrain. Mwumvise neza yuko Wazalendo kabisa na FARDC ibintu bakomeje kubigumisha hariya muri Minembwe, aho bonyene bateguye bongera bashira mu ngiro igitero cibasiye cyane ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Minembwe kabisa. Mwumve yuko inyeshamba z'u Rwanda zakubiswe zongera zirahunga nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Minembwe nayo nubwo yuko nayo yacitse kirundo kubera ko muri no misi hapfiriye yo abasikare batari bake. Iyi Minembwe hafi u Rwanda ruhaburiye abasikare batari bake kandi bazishyuza kugira ngo basubire kuronka igitigiri kingana nabo basirikare bariko baraburira aha mu bice bigiye bitandukanye muri Kongo. Aya makuru rero singomba ko yinjiramo cyangwa kubabwira byinshi bamena umutwe, ariko Rubaya mwumve yuko inyeshamba z'u Rwanda bazimeshe baratora omoniki kamba barazikanyura kandi mu buryo buboneka kandi bwiza. Ndibaza muba muriko murabikurikirana gatanu kuri gatanu muri Minembwe. Tuzakomeza twatohoreze amakuru yaho ngene bimeze, ariko kugeza ko nazamango tuvugana novuga ko ata makuru yizewe araronka kubijanye nibiriko biraba ngaha mu Minembwe. Amakuru akwiye ntiturayaronka kugira ngo dushobore kubasangiza kungenera situation actuelle muri rusangi imeze hajya mu Minembwe. Mu nkundire rero twiyinjirire kubijanye n'amajambo canke n'amakuru karavugwa yuko Kisangani Bangoka ikibuga c'indege coba cararashe ku munsi wa hirya y'ejo. Aya makuru sibimayumvise gusa naye narayumvise, ariko nirinze cyane kugira ico ndayavaho kubera ko ntari bwaronke ivyemeza canke ibintu bishobora kunyika yuko ari inkuru y'ukuri. Murabizi neza ko dukora ibintu kinyamuga tugomba kubatererana cyangwa ngo tubahende, ariko amakuru tumaze kumenya yizewe y'imirongo y'urugamba nuko ikibuga c'indege ca Kisangani kitarashwe, ahubwo icarashwe arico ngiranze kubabwira ngaha muri kino kiganiro. Amakuru ava ku mirongo y'urugamba ndetse ava no kuri basanzwe bari muri Kisangani bebeje asampusa yuko inyeshamba z'u Rwanda muri Kisangani pardon yes, bemeje neza yuko iyi Bangoka itarashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ico izindi nyeshamba z'u Rwanda zarashikiye kimodoka gihetse ibintu by'ubwirinzi byuma by'ubwirinzi ico bitwa anti drone. Iki rero kabisa inyeshamba z'u Rwanda zararungitse drone mu mutekano ntangere maze irabombarda canke irarasa burya byuma by'ubwirinzi. Ibi rero mwumve neza yuko ari ibintu byahuruje canke abantu benshi canke abantu basimvye imitima, ariko Kisangani kabisa ntabwo yononekaye kuko baharashwe ivyuma by'ubwirinzi. Bangoka imeze neza ndetse iracabandanya gutanga amaserivisi yayo nkuko yamye abikora
kuva na mbere hose. Yes, kujenda Kisangani no vataki ndo bivuga ko ariko kuri mwomenya nuko ariko reka nabibwiriye kubijanye na Rubaya. Yes, imigwi y'abasoda ba RDF M23 yaratewe itarashika muri Rubaya. M23 yahombye cyane ibintu bitari bike kuri uyu wa gatanu. Abasoda ba RDF bariko binjira muri Bukavu bavuye mu Rwanda kugira ngo bongere intege abagwanyi ba M23 bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda bari i Rubaya. Inyuma y'intsinzwi baheruka kwagirira muri ako karere k'ingenzi, Kigali ntibyipfuza gutakaza Rubaya, igisagara cy'ubutare gifatwa nk'icyakamaro kinini ku nyungu ku nyungu z'ubutunzi n'iza gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko amakuru menshi ava muri ako karere abivuga, igihe izo ngabo zariko ziratera zerekeza ku murongo wa Sake mu Bambiro, zahuye n'umuvuduko ukomeye cyane w'abazarendo bafashijwe na FARDC, bituma haba imigwano ikomeye cyane ku mirongo y'urugamba. Mwumve neza yuko ibintu bitoroshe. Meshek Zami, aha muri Rubaya murumva neza yuko amakamforo yose akomeza kuza ngaha muri Rubaya yose asubira inyuma taco ashitse ko ndaze yisiramforo ya mbere mwumvise yari kirazanwa ngaha ku mirongo y'urugamba, ariko ndazi yuko atana kimwe cyo guhungabanya kubera ko igihugu cyo kiramata amaze kumenya ko kirinzwe. Rero abazana ivya Rubaya vyande, numva neza yuko ibijanye Rubaya inkuru ikibandanya, ibijanye na Rubaya inkuru iracabandanya kubera ko ni inkuru iremereye cyane. Meshek Zami, igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwahombera nkuko muvyumvise muri kino gisomwa n'abateguriye. Igihugu cy'u Rwanda kiko kirahahombera ku buryo bugaragara kandi buboneka. Iki kirombwe ho kikamara kugagwa, mwumve neza yuko yafunga mukanda yo izokomeza kandi izoba ari idasanzwe kubera ko nawe muca muvyumva kabisa, mvuga rimwe mukumva 10. Iyi rero Rubaya yabaye Rubaya, turacagerageza kwatoreza makuru, ariko icyo tumaze kumenya nuko wazarendo yo yamaze kuba izunguruka aha muri Rubaya kugira ngo bikunde baze babinjiriye muri 5 ariko ku ruhande rw'inyeshamba nabwo bariko baragerageza kugwiza ibigwanisha n'abasikare benshi kugira ngo bikunde bashobore guhagana n'abo basikare bawazarendo ndetse na FARDC. Ngomba kubarambira miki mushobora komeza gukora subscribe hama tubandanye tubaha amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweho. Je nitwa Cody the Black, iyi ni Cody Empire. Bye bye.